Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mwebwe mwese mukurikirana ikiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata kijeje kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vyanye n'iteka umukuru w'inama nshingamateka. Inyeniteka umukuru w'inama nshingamateka Gerard Daniel Ndabirabe yaraganutse kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 27 Mukakaro umwaka wa 2024 aho yaravuye mu rugendo rw'akazi rwamushikanye mu gihugu c'Ubushinwa. Muri urwo rugendo yari yagiye nk'umutumire w'iteka mu ihuriro ryahuza bene gihugu muri rusangi bo mu Bushinwa nabo ku mugabane wa Afrika, hamwe n'ihuriro ry'ugwaruka rw'Ubushinwa n'ubwo ku mugabane wa Afrika ryabaye kuva ku igenekerezo rya 21 gushika ku rya 26 Mukakaro umwaka wa 2024, kakaba kabaye n'akaryo kuri nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka ko kugendera ibibanza bitandukanye n'amashirahamwe akomakomeye yo mu Bushinwa yobera icigwa abarundi mu rugendo rwerekeza ku iterambere. Mvuye mu rugendo mu gihugu c'Ubushinwa twagendeye intara zo mu buseruko haja mu majepfo y'Ubushinwa. Iyo rero ako karere nakarere gatunze cyane twari twatumwe ko uko byavugwa kumviriza twovuga ikoraniro rya gatatu ryari ryarabaye ry'umugambwe rya komite centrale, komite nkuru y'inama ya 200 y'umugambwe Parti communiste chinois, c'est ko umuntu kivuga umugambwe communista w'abashinwa. No kuvuga rero ko twagiye ngo batubwire ivyiyo nama ivyiyo koraniro ryashoboye gushikako. Aho rero bavuga ko hafashwe ingingo. Iyo ngingo rero niyo bari bahamagaye batumira ibihugu byo muri Afrika, ibihugu byo kuri continent africain ku mugabane wa Afrika. Noneho hari yashoboye kwitaba ibihugu 94 byari byarungitse ababiserukira. Rero twari baratweretse izo ngingo zavuye muri iryo koraniro. Ico rero badusaba twebwe badusaba ko tubanza tukumva izo ngingo izari zinyeniteye, kuvuga resultat ibyavuye muri iryo koraniro, kugira ngo noneho twebwe abanyafrika si twebwe twenyene, hariho harabo bita ngo ibihugu byo muri sud global, no kuvuga bya bihugu ngo biri mu nzira y'amajyambere canke by'ibikene, kuko twese uko tuvugwa ko turi muri sud global twese twabaye colonize, twese twara umukoloni yatumereye nabi, kandi n'abashinwa kwabaye uko baramereye nabi kabisa cyane mu bihe bitandukanye. Nayo tuza gusanga yuko dusangiye n'akababaro kandi dusangiye n'ishaka yo kugira ngo tuve muri byo natwe dutera imbere. Ariko rero nubwo ndabivuze uko ndabemereye ko kuko twabibonye Ubushinwa burateye imbere. Rero barashobora kutubwira ibisata nyamukuru bashaka guhinyanyura kugira ngo bashobore gutora inyishu ku bibazo by'isi. No kuvuga hari ibibazo bikomeye cyane mu isi bifatiye kuri uko kubaho, kuri uko gufatwa nabi n'abanyaburaya cyo kimwe n'abanyamerika. Bakavuga bati rero harageze kuba ibintu tubivamwo, ntibabandanye batuvugiramwo badutegeka ibyo dukora, ibyo twiyumvira, bashaka yuko dukora development ifatiye ku byabo, ibintu nka bene ibyo, ati n'ibintu bya demokrasi, ibintu bijanye n'amatora n'ibiki, bakavuga ati muteza kubikora tuko abanyaburaya tubishaka. Ibyo byose rero bavuze bati hageze rero ko tubivamo. Ikindi naco muhora mwumva yuko bavuga bati ni tukinjira mu bihe, tuve mu bintu mu bihe by'agahotoro, mu bihe yuko badutegeka ibyo bashaka,
twinjire mu bihe byo ko dukorane ariko twubahana. Akaba yatanze akarorero kwishira hamwe rikora ibijanye no gutanga umuyaga nkuba ku buryo bwa none n'ikoreshwa ry'amarobo mu gushikana imizigo iba yavuye mu bindi bihugu ku mihana hifashishije ubuhinga bwa none. Yamenyesheje ko yanejerejwe n'ingene abikorera utwabo bakorana na leta biciye mu kunguka bose bikaboneka ko bageze ku ntambwe ishimishije. Nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe yamenyesheje kandi ko yagendeye uruganda rwitwa Alibaba rurangiranwa mu bijanye n'urudandazwa. Twaragiye wose no kuraba ibintu vya bakora ibi twakoresha vya electricité nabone nibi bariko barabirengera ivyo makontero ya hano. Hariya bakoresha ubu bonyene aho twagiye bikorera amakontero bonyene bakora amakontero ariko akoresha technique d'intelligence artificielle. Iyo rero ayo makontero ntibiriko baza kugira ngo babohe iwawe n'ibiki oya bacabuya bagenda bafashanya bamwe batanga bagenda bagiye abandi bagenda bafunga ibintu nyene ubona ko birateye imbere. Natwe gwere niho dushaka natwe twoshika yego ntizoca ku munsi ngo dushe tuzurwa ingobyi ariko tubona neza natwe iyo riko turiko turaja hanyuma tubona n'abashobora kubidufashamo n'abadushobora kuduterera ibyo tuzoba dukeneye mu buhinga. Aha rero hariho twaragiye no ku uryo muhora mwumva yitwa Alibaba twaragiyeyo baratwerekana ibyo bakora by'ibitangaza. Yavuze kandi ko yagize ingendo shure mu ntumbero yo gutsimbataza imigenderanire hagati y'u Burundi n'Ubushinwa mu vyerekeye guhanahana ubumenyi ko agiye kuraba ingene abarundi babifatirako kugira ngo igihugu cacu cisununure mu vy'ubutunzi. Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka yavuze kandi ko yitabiriye ihuriro rigira ndwi rihuza bene igihugu muri rusangi bo mu Bushinwa n'abo ku mugabane wa Afrika hamwe n'ihuriro rigira indwi ry'ugwaruka rw'Ubushinwa n'ubwo ku mugabane wa Afrika ryoguruwe n'indongozi nkuru mu mugambwe uri ku butegetsi mu Bushinwa PCC. Nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe akaba yarashimye ikibanza abatumire b'abarundi bahawe kuko aho bashitse hose abarundi bahawe ikibanza kidasanzwe ivyo bikagaragaza ubucuti budasanzwe buri hagati y'u Burundi n'Ubushinwa. Yamenyesheje kandi ko ayo mahuriro abiri yateguwe n'igihugu c'Ubushinwa mu ntumbero yo kungana ntaryo imigenderanire bufitaniye n'ibindi bihugu vya Afrika no kuvyereka inzira vyocamwo kugira ngo vyisununure mu iterambere. Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka yamenyesheje kandi ko yasavye ko ivyafundiswe mu ikoraniro nyamukuru ry'umugambwe uri ku butegetsi mu Bushinwa PCC vyomenyeshwa kugira ngo ibihugu cane cane vya Afrika vyigira akarorero ku Bushinwa kugira vyiteze imbere bitarinze kwama bija gutega amashi kuko bizotuma kiremwa muntu wese aba kw'isi rimwe amahoro atavyo kwitwaza igikenye maze umusaruro uvuye mu vy'ibihugu bitandukanye vyakoreye hamwe ukagaburwa atakarenganyo bose banganya muco twitaganyaganya mu rurimi rw'igifaransa. Ubu isi yose isi izobirimwo abantu babiri abo bashaka gutegeka isi bonyene hanyuma n'abandi bavuga bati twebwe tugiye kwishira hamwe kugira ngo ibyo bintu byo gutegekwa n'igitugu n'iki tovyanke muri ico gihe kugira ngo noneho ibintu bihinduke. Bimwe nariko ndavuga byuko hanahana ibintu byo kubana mu guhanahana muri cooperation kubana kw'ibihugu guhanahana ubutunzi hagati y'ibihugu bibe biciye muri kimwe twari tuvuze cyukunguka kananje nkunguka ganyaganya hanyuma cyuko tubana mu rupfasoni kubahana kw'ibihugu hanyuma abantu bose bakiyangije kugira ngo bagafata ingingo yo kugira ngo bishire hamwe. Yarangije amenyesha ko agiye kuraba ingene ivyo bakuye muri urwo rugendo vyoshigwa mu ngiro kugira ngo ibihugu vyaciwe bufuni na buhoro navyo bironka intahe yo kwikukiranya yo mu vy'ubutunzi. Mu rukurikirane rw'ibikorwa vyaranze akaruhuko k'abashingamateka ko mu kwezi kw'indwi vyari bigizwe hanini n'ibikorwa vy'iterambere rusangi
aho nyakubahwa umushingamateka Abel Gashatsi icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka yari amaze iminsi yifadikanya n'abenegihugu bo mu ntara ya Muramvya mu bikorwa vyo gusibura no guca imikobeko ku mitumba imwe imwe ya komine ya Kiganda, Rutegama, Bukeye na Mbuye kuva ku igenekerezo rya 24 gushika ku rya 27 mu Kakaro umwaka wa 2024 mu ntumbero yo kurwanya inkukura no gukingira ibidukikije. Mu mpanuro nyakubahwa Abel Gashatsi yashikiriza abanyamuramvya yabasavye guca bihutira gutera ivyatsi kuri iyo mikobeko kugira ngo iruhande yo gukinga inkukura bongere baronke ubwatsi bwo kugaburira ibitungwa vyabo. Yaragarutse kandi ku ndero y'ugwaruka muri iki gihe ruri mu buruhuko aho yabahamagariye kubandanya bumvira abavyeyi n'indongozi z'igihugu mu bikorwa vy'iterambere, yongera asaba abavyeyi n'indongozi kuruba hafi. Ibi bikorwa rusangi iyi mikobeko muriko muraca turanabakeza kandi ko mutavyigunganye mwabishizemwe n'ugwaruka ruri mu karuhuko kugira ngo ruve mu bitanda ruve ku marigara. None urabona bibondo mwifatanije n'abavyeyi mu guca imikobeko. Ibi nivyo bizotuma wa mwimbo twaronka ku mwaka uheze wiyongera kuko isi ya kanovera izoguma imeze neza. Nta gihugu gishaka gutera imbere ugwaruka rutiga neza ngo rumenye kuko twese aho tugeze twahageze kubera abarezi. Abarezi rero abigisha mwiteho ugwaruka, abavyeyi murabe ko atamwana mutashize mu ishuri. Muri kino kiringo ntihakagira umwana yaruka ngo areke kuja ku ishuri, yoba ariko muramwicira ubuzima mwaba muriko muramusubiza inyuma kuko amashuri yaraje biga ku buntu. Namwe ntimugumiza abana muhira ngo nuko babarimira ngo nuko bavomera, niba mugumiza muhira uzoba uriko uramwica. Ku munsi wa kane igenekerezo rya mbere Myandagaro umwaka wa 2024 naho inama nshingamateka yaragize ibirori vyo kugurura isasa rishasha rya Myandagaro aho abanyakubahwa abashingamateka bari barangije akaruhuko bamazemwo ukwezi. Nyaniteka umukuru w'inama nshingamateka Geraze Daniel Ndabirabe ari nawe yarahagarariye ivyo birori yaramenyesheje ivyaranguwe n'abanyakubahwa abashingamateka mu gihe c'akaruhuko. En plus des activités menées sur terrain, un café genre a été organisé par l'Association des femmes parlementaires du Burundi, AFEPABU en sigle, en collaboration avec l'ONU Femmes sous le thème. Hambavu y'ibikorwa byaranguwe mu kwishikira ku kivi haratunganijwe uruganda rwahuje abashingamateka n'abakenguzamateka b'abakenyezi bahurikiye mu ishirahamwe AFEPABU bakoranye n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'abakenyezi ONU Femmes ku civugo guhimiriza no guhanahana ivyiyumviro ku bijanye n'iterambere ridakumira hamwe n'uburongozi. Ku kijanye n'imigenderanire y'inamashingamateka ku igenekezo rya 19 mu Kakaro 2024 twarakiriye userukira igihugu c'Ubushinwa mu Burundi Mufasoni Zhao Jiangping. Nous avons conduit du 20 au 26 juillet 2024 une délégation parlementaire en visite en République populaire de Chine où nous avons participé au 7e mu bikorwa vyacu nk'umukuru w'inama nshingamateka twararongoye kuva ku igenekerezo rya 20 gushika 2026 mu Kakaro 2024 umugwi w'abashingamateka mu rugendo mu gihugu c'Ubushinwa aho twitavye ihuriro rigira indwi ry'ugwaruka ndongozi bw'Ubushinwa na Afrika hamwe n'ihuriro ry'abenegihugu b'Ubushinwa na Afrika hamwe n'ibindi bikorwa vyatunganijwe n'ayo mahuriro abiri. Twaritabiriye kandi ubutumire twarungikiwe n'igisata mpuzamakungu c'inama nkuru y'umugambwe w'abakomunista mu Bushinwa hamwe na komite y'intara ya Huna y'umugambwe w'abakomunista mu Bushinwa. Mu vy'ukuri twari urugendo shure aho twaharonkeye inyigisho nyinshi ku bijanye na politike y'intwaro n'imibano n'ubutunzi by'Ubushinwa aho twanashikirije intererano n'ivyifuzo vyacu. Nous avons nous-mêmes constaté l'état de développement de la Chine à la façon chinoise. Nous avons ainsi été informés
des défis auxquels la Chine a dû faire face pour arriver à la ku ruhande rumwe twariboneye twebwe nyene intambwe y'iterambere y'Ubushinwa hisunzwe imico n'imigenzo by'Abashinwa. Twaramenyeshejwe kandi intambamyi Ubushinwa bwaciyemwo kugira bushike kw'iryo terambere batamanje guhonyanga imico n'imigenzo y'abasokuru. Twarabwiwe kandi impinduka ziriko zirakogwa kugira bashike kw'ihangiro ry'umugambwe w'abakomunista mu Bushinwa PCC mu mfunyafunyo biciye mu kurondera gutunganiriza neza bene gihugu. Ku rundi ruhande biciye muri ayo mahuriro abiri twitabiriye turi kumwe n'abatwakiriye hamwe n'abandi batumire b'ibihugu bivukanye vya Afrika, twarafatiye akarorero ku Bushinwa mu kutubera itara ry'iterambere mu bihugu bikiri inyuma mu iterambere. Twarashikirije ivyifuzo vyacu n'ishaka mu guterera ivyiyumviro vyubaka isi nshasha irimwo ubutungane, intwari ibereye, ukwishira n'ukwizana, ugusabikanya, aho bamwe na bariya bakora bunguka bose, hakaba ubutunzi buringaniye. Au nom du peuple burundais et du président de la République, son Excellence Evariste Ndayishimiye, ku izina ry'abenegihugu b'u Burundi no ku izina rya nyen'icyubahiro Varisito Ndayishimiye we yadutumye guserukira igihugu, dufashe kano karyo ngo dushimire igihugu c'Ubushinwa ku buhinga butandukanye abenegihugu bacu boshobora kwisunga mu gutegura akazoza keza. Icegeranyo kijanye n'urwo rugendo rw'akazi rw'igiciro ntangere caranditswe kandi kigiye kurungikwa mu nzego zitandukanye kugira zihakure icigwa gikomeye. Nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe yaranamenyesheje ibizorangurwa haba mu vy'amategeko eka no mu kugenzura ibikorwa vya leta muri iri sasa ritanguye rya Myandagaro. Sur le plan législatif, durant cette session d'août ordinaire d'août 2024 que nous commençons, conformément à l'article 163 de la Constitution de la République du Burundi du 7 juin. Kubijanye n'amabwirizwa muri rino sasa risanzwe ryo muri Myandagaro 2024 dutanguye hisunzwe ingingo y'ijana na 63 yo mu ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi yo kuwandwi ruheshi 2018 ivuga ko inama nshingamateka na nkenguzamateka zemeza integuro z'amabwirizwa zikongera zikagenzura ibikorwa vya leta. Ibikorwa bizoshimikira ku kwiga integuro z'amabwirizwa zikurikira: integuro y'ibwirizwa rijanye no kwemeza amasezerano hagati ya Repubulika y'u Burundi na leta ya Repubulika ya Benin yerekeye ikugwaho ry'uruhusha rwo kwinjira muri ivyo bihugu vyompi ku bene gihugu babo bagendana impapuro z'inzira z'abubahwa iz'akazi n'izisanzwe. Du 3 août 2019 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure de suivi. Integuro y'ibwirizwa rigenga uturere tw'ubutunzi bwihariye mu Burundi, integuro y'itegeko ryunganira ibwirizwa shingiro rijanye no gusubiramwo itegeko ryunganira ibwirizwa shingiro inimero 1/20 ryo kuwa gatatu Myandagaro 2019 rijanye n'itunganywa rya sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro n'ingene hakurikiranwa ibikorwa vyayo. Integuro y'ibwirizwa rijanye no kwemeza impinyanyiro z'amasezerano yerekeye itunganywa ry'ivy'indege n'ibibuga vyazo ku rwego mpuzamakungu yatewe ko igikumu i Montreal ku wa 10 Nyakanga 2016. Projet de loi portant ratification du protocole complémentaire à la Convention sur la répression de la capture illicite d'aéronefs, entre parenthèses, protocole de Beijing de 2010. 7. Projet de loi integuro y'ibwirizwa rijanye no kwemeza amasezerano yerekeye guhasha ibikorerwa mu binywabi
vyitambika mu bijanye n'itunganywa ry'ibikorwa vy'indege ku rwego mpuzamakungu yatewe kw'igikumu kwa 10 Nyakanga 2010 i Beijing. Integuro y'ibwirizwa rijanye no kwemeza amasezerano yunganira amasezerano ajanye no guhasha utudege dufata amasanamu bitemewe n'amategeko yo mu mwaka w'2010 i Beijing. Integuro y'ibwirizwa rijanye no kwemeza amasezerano yerekeye ihinyanyurwa ry'amasezerano ajanye n'ivyaha hamwe n'ibindi bikorwa vyibonekeza ku tudege duto duto. Integuro y'ibwirizwa rijanye no kwemeza amasezerano ashinga umugwi w'ibihugu 7 n'ibirenga. Uru rutonde duhejeje kubashikiriza gw'isasa rya myandagaro 2024 sintabanduka rushobora guhinduka bitewe n'izindi nteguro z'amabwirizwa zoshobora kwiyongerako zirungiswe na leta. Muri iri sasa ry'inamashinga amateka na nkenguza amateka rya myandagaro 2024 cyo kimwe n'ayandi masasa asigaye muri kino kiringo ca 2020 gishira 2025, inama nshinga amateka itegerezwa kwisunga ibiringo vy'amatora yo mu mwaka wa 2025. Turabahamagariye rero guhera uno munsi kwitegurira ikirangamisi c'ibikorwa vyinshi cane kuruta uko twahora. Muhamagariwe gushira umwete mu guhimiriza bene gihugu ku bijanye n'ayo matora, mbere imyiteguro ikabiza yaratanguye. Iruhande ya leta mu bisata bitwega harimo kubungabunga umutekano no kunywanisha bene gihugu byo karahara mu ruganda ntibacure muri runo rugendo rwo gutegura amatora. C'est pour cette raison que nous vous invitons particulièrement à continuer à transmettre des messages de paix dans vos circonscriptions électorales respectives. Nous invitons également tous les acteurs politiques et ceux de la société civile, les confessions religieuses et autres, tous sans exception, à œuvrer pour la réussite des prochaines échéances électorales. Ni kuri iyo mvo tubatumiriye vy'umwihariko kubandanya mushikiriza ubutumwa bw'amahoro mu ntara mwatowemwo. Turatumiriye kandi abanyepolitike bose abahurikiye mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike, abanyamadini, eka n'abandi bose atawuvuyemwo gukorana umwete kugira amatora yimirije azogende neza. Turazirikana ko umugujejwe gutegura amatora seni uri ku kivi kanatsinda n'imigwi sepi itunganya amatora ku rwego rw'intara iza yarashizweho hisunzwe indinganizo nshasha. Twizeye ko rusansuma rw'abene gihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi rutegekanijwe muri kuno kwezi nyene kwa myandagaro 2024 ruzomurikira umugwi seni ku bitigiri vy'abene gihugu bigezweho. Kubiyerekeye inama nshinga amateka ntacitazokora kugira ishigikira imigambi ya leta n'abandi bafasha mu ntumbero yo kuzana icuka ciza co kwizerana kugira dushike ku matora atagira agasembwa. Bubahwa abashinga amateka batumire bahire. Inama nshinga amateka yarumvise ko hatowe ubutare bwa kasiterite na korota mu ntara ya Kirundo. Mu gihe bizwi ko Uburundi bufise ubutare bwinshi, turateye akamo leta ngo ikomeze ubushakashatsi mu bijanye no kurondera itunga ryose ry'igihugu riri mu butare bushobora kwimbwa, yerekane n'ingene bwohingurwa kugira ngo bushogwe hanze. Et clarifier les conditions d'exploitation et d'exportation. L'Assemblée nationale partage également l'idée d'exporter la cassitérite et le coltan sous forme de lingots. L'exploitation de ces ressources permettra au Burundi d'atteindre sa vision 2040-2060 Nama nshinga amateka irashigikiye iciyumviro c'uko ubutare bwa kasiterite na korota bwoshogwa buhinguye. Ugucukura ubwo butare bizotuma Uburundi bushika kuri yambona kazoze ya 2040 na 2060 gutyo bushike ku bwigenge nyakuri mu butunzi. Bikaba nkako inama nshinga amateka ihamagariye abene gihugu kugira rwabo ingingo zo kwikingira zitangwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida mu ntumbero yo kugwanya irandagata no kwikingira kwandura ingwara y'ibihara by'inkende. Izo ngingo ahanini zikaba ari gukaraba n'amazi meza n'isabuni umwanya wose, gukoresha kenshi amazi agizwe n'umuti wica imigera, hatibagiwe kwirinda gukora ku bantu bafise ibimenyetso by'iyo ngwara.
ibihara vy'inkende bifata abantu hamwe n'ibikoko kandi vyandukira cane cane biciye mu gukoranako n'umuntu yanduye. Ibikoresho yakoze ko ivyavuye mu mugwayi canke ku gikoko kigwaye, amate hamwe no mu nzira zo guhema. Les aérosols à faible portée. Le virus dont Monkeypox, Mpox, se manifestant par la fièvre, les céphalées, le mal de gorge, la fatigue, umugera w'ingwara y'ibihara vy'inkende ugaragazwa n'ubushuhe bwinshi, kumeneka umutwe, kubabara mu muhogo, uburuhe no kwama uruhera umubiri wose. Inama nshingamateka yahamagariye abenegihugu n'abajejwe intwaro kwihutira kujana kwa muganga uwo wese agaragaje ivyo bimenyetso mu ntumbero yo gukinga ingaruka zoshobora gukurikira mu gihe atavuwe kare. Nous concluons enfin notre propos en vous réitérant notre sincère reconnaissance pour votre soutien à l'Assemblée nationale. Turangije iri jambo ryacu twibutsa ko dushima cyane ukuntu mutera intege n'amashingamateka. Turateye intege abadufasha kukuntu batuma ibikorwa by'inama nshingamateka biranguka neza. Turifurije banyakubahwa abashingamateka ibikorwa byiza kandi tubahamagariye kwitanga batiziganya mu kurangura imirimo bahabwa n'ibwirizwa shingiro muri iki gihe c'amezi 3 y'irisasa. Ni kuri ayo majambo rero tumenyesheje ko twuguruye ibikorwa by'isasa risanzwe rya myandagaro 2024. Imana ibahezagire, turabashimiye. 2024. Que Dieu vous bénisse. Imana ibahezagire. Nous vous remercions. Aha akaba ari naho dusozereye ikiganiro cy'uno munsi. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiranye naho ubutaha.